abatumire botangura kwishura nibaza ko twotangura kwijambo Pacifique ninazo kishura utubazo yabajijwe hanyuma turaza kwijambo Alphonse Rugambara kurikire hanyuma Ndereimana zishakurikira. Pacifique ninazo murakoze yego ndabumva akabazo ka mbere nakabagijwe na Muterami aho yagize ati hariho aya manama ndayishimiye amazi imisi akora akagira abantu batandukanye atumira aragira ati yarumvise nka Rusiri wo muri Oricom arumva Faustin Ndikumana wo muri Parsem bagaruka kuri kino kibazo cikumira ca exclusion akagira ati none bijya biganiro mukuru w'igihugu atunganya vyoba biba bigamije kumviriza nyene ingene hoboneka inyishu canke intumbero kwa rukwerekana gusa ko yahuye n'abantu iki nukuri ntawo kwirirwa arandakenda ko bagite ku mwanya ndazi ko namuteramiye akitubagije akibona ikibazo nyamukuru ni kimwe Alphonse Rugambara yamaze kuvuga ati ideologie intumbero inama arazikoresha ariko intumbero we arayizi kuva ku ntango navuze ni biraboneka neza intumbero afise imigwi akeneye gukumira no kwikurako iraboneka ivyo akina vyose bindi asinziriza gira gute intumbero yiwe iraboneka nti je nabonye ahubwo ari nawe atanahindura turakunda kuvuga ngo bavuga amajambo akivuguruza ivyo biba mu ntumbero yo kusinziriza gusa abantu ariko ku kijanye n'intumbero yiwe ndayishimiye ntahindura kuva mu ntango umukurikiye neza uko ariko aragenda ntarigera akata ku ntumbero afise urabona uruyeri yagiye arakoresha urabona amajambo yagiye arakoresha urabona ingene azagatwenza akaba umukomedien ariko intumbero afise ntihinduka aguma ku murongo umwe kuva mu ntango gushika ubu niko akimeze ahandi ushobora kubonera ko ari uko nuko no muri izo nama abantu baravuga akabareka bakavuga ariko w'icyaheza agakuramwo muri conclusion yiwe ntaho kiba gihuriye n'ibyo abantu bamubariye nk'iyo nama turiko turavuga y'ibyavuye mu matora ukuntu wewe yayikonkiriwe ukuntu yabirangije ivyo yahereje ko ntaho vyari bihuriye n'amajambo akomeye cyane kandi y'agaciro gahambaye ku gihugu yari yahavugiwe byose yabigize yasubiye kubigira nyine nk'ibyo gutwenza ariko ntiyavuga ati numvise ko hari ikibazo kinaka nzogikorerako numvise kino kibazo kinaka nzogikorerako ntabyo yavuze yarabigize ibyo gutwenza arangiza inama mukiri ngaho Pacifique mukiri ngaho nyene Pacifique nahazuye twarabonye baserukiye imigambwe bavuga ivyo tutari tumenyereye ko bavugira hejuru mu nama zikomeye mwene izo na cyane cyane ku busuma bweruye bwabaye mu matora ku bwanyu twarabona yuko CNDD abo muri CNDD cyo kimwe na Evariste Ndayishimiye bariko baravyumviriza ku bwanyu ni kubera iki babumvirije hanyuma ntihagira icyo babivugako nico nyene meje kuvuga navuga inama ayitangura wewe ayiza hashaka kugera yarabikeneye hari igihe ubutegetsi bureka abantu bakavuga kugira bumve ikibabaje ku mutima cyasohotse mugabo intumbero wewe ntibimuhindura waza avuga ati twebwe twarafashe intumbero nuko ubutegetsi bugiye ku bwa CNDD gusa bariko aramubwira womengo arimubwira atabizi aho numviriza kagira uti mbega abo bibagije ko kujya kuntu abantu bagenda gutora bagasanga hariho abamaze kubatorera bagasanga hariho bakurikira hariya iyo batorera kujya kuntu byose vyubatse harabona birabanye abantu baba bibaza ko Ndayishimiye atabizi buba bibaza ko aho byateguriwe atarimwo bibaza ko umugambi wo kwibaya amatora wose atarawuzi ibyahereye kuko amatora twayivuze kenshi mu biganiro twakoze kugira amatora yibwe n'umurongo muremure hera ku mategeko agenga ayo matora none ko amategeko agenga amatora nyene yateguye gukumira nk'abantu ngo ntibayitabe ayo mategeko akaba yashizwe ku mukono na Ndayishimiye hari umuntu yumvira ko ubusonga amatora bwakoze Ndayishimiye atarimwo ko buryo woje kumusaba ngo urumva president narabonye aha muri iyi biro narabonye muri iriya biro nkuko womengo sico yashaka uravye ingene yagenye umugwi uza guhagararira amatora ukabona umugwi bawuhaye
umuntu ujya mukuru wawe twese tuzi uko tumuzi, ukabona umuntu yabaye procureur general de la République nka Sylvestre Nyandwi, imyaka yose yamaze kwari gupfunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kweza abanyuruza abantu, gufukira ibyaha byose bikomeye berekeye, ukabona uwo muntu aciye agirwa umu arbitre, aciye agirwa uburyo guhagararira amatora. Hari ikindi woba witeze kiretse ko aza kwiba, ukaraba uti muri cour constitutionnelle uzoza guca urubanza ninde umwe yahoze wundi ari procureur general de la République nawe nyene yakoze nk'ivyo. Valentin Bagorikunda, uwo murongo wose uvuye kwande, uriwe nande, uza kwitwara kwande, ukaje kubaza Ndayishimiye ngo heraba ngaha bangize uku, ngo heraba ngaha ntibankiriye urubanza, sivyo yari yateguye kuva imbere. Ni kuvuga rero nico ndiko ndavuga, Ndayishimiye umurongo wiwe ntuhinduka, awugumako ivyo bamubwira byose ntacyo biba bivuze. Arashobora gusa gukoresha imvugo zisinziriza, zitwenza abantu bakiyumvira ngo nkekari kigiye kuba, nka wa musirikare ariko ndavuga wa musirikare avuga ati nkeye kubuhoho agiye kugena abantu nyabantu, nuko ntazohindura. Niho rero yaciye atubaza akabazo kagoye cyane, naho yagize ati je sinzi hari n'uwo ndagahaye, ati buriya hoba hariho inzira yindi isigaye yuko ibyo bintu bihinduka. Umuntu yokwibaza ko bizoca mu matora. Aha naho nyene iki ukuntu nkunze kucishura, naho nyene ntitugiye kuja kuri hakurusi, inzira zingana ibintu bihinduka zamari nyinshi. Uyize amadiktature yose yabaye mu isi ingena asenyuka, ibiza kuyasenyura usanga ni kimwe cyo abarundi bavuga ngo imiti ikora ikoranye. Hari uruhara rw'umwe wese muri twese wumva ko bino bintu bitari byo, icyo afise ashobora gukora, hanyuma byose bikajanisha hamwe iyo ntwaro itugira gutyo izotinda igahera. Uwovuga ati umuti n'umwe gusa, ni ugufata inkoho tugende kurasa. Ni igiki kitubwira ko dufashe inkoho tukaja kurasa, bukeye tutazana indi ntwaro imeze nka CNDD-FDD canke mbi kuyirusha? Ni igiki kitubwira ngo kubera ko twarashe gusa bukeye tuzoba dufise intwaro nziza ikiza igihugu? Ni igiki? Niho murangira nti uku kuganira hariho nk'ikintu Alphonse Rugambarara yatanguje nkunda cyane, yisangije mu banyapolitike b'u Burundi n'igihe yararongoye umugambwe Inkinzo imbere y'uko bawumwaka, igihe yarawutwara yaracisangije wenyine mu banyapolitike dufise mu Burundi ikintu we yita education politique. Narumva babitubwira ingene mu mugambwe we afata urwaruka rugize umugambwe wiwe akagwigisha politique, akagwigisha ivyumviro bitandukanye vyo mw'isi, uruhara intwari zitandukanye zagiye zirakora. N'ubu mbona ingene abikora hajya mu itorero, naho tuba tutavugana burya umuntu wese tuba turiko turayibona icyo ariko arakora, nagomba ndamubwire ko je ndabishima ivyo bintu. Hama kijya gifise uruhara rukomeye cyane, kuko nabo boja gufata ibigwanisho niba bataba bafise une véritable éducation politique, niba bataba bafise intumbero iboneka bashaka gushikana ko igihugu n'amaconviction ari forte, nta na kimwe kizobuza ko umuntu agenda akarasa CNDD-FDD akayikura, bukeye tukavuga tuti ahubwo nkeka byagendeka kuri CNDD-FDD. Nta na kimwe cyo bibuza ko biba gutyo. Rero harahambaye iyi stade turiko, numvise ubundi ababaye kandi byumvikana avuga ati ntituri organize bikwiye. Iyi stade turiko irahambaye, yaha dufata umwanya tukavuga ku bibazo, tukabivuga tukabidomako, hanyuma hakabaho umwe wese buryo umuntu aricara akicara kumviriza akavuga ati none bijya bintu twane tuvuga byotora umuti gute, tworonka gute intwaro itazobimeze kujya. Aho haravamwo ejo abazokiza Burundi bakaduha ubundi Burundi. Jewe mparambwira abantu nti ibi biganiro twumva uyu munsi, iyaba nkiri muto naronka nanje ho ndabyumviririza nk'uko biba byarakoze ubundi jewe aba yakoze ibisumba byo nkorubu, kuko nta numwe yigeze anyigisha ibi bintu twebwe tuvuga uyu munsi. Rero ntimwibaze ngo kuno guta umwanya, uyu mwanya urakenewe, hanyuma uheze iyo nkono iriko iratekwa ituvyarira indongozi nziza zejo zizo bazafasha umwanya wo kwiyumvira.
gusa ico mpuriza ko n'uwavuze ati organisation nico organisation irakenewe, ariko kandi ntihagire ubuta umwanya avuga ngo organisation izokorwa nande, ngo ndayiteze kumva organisation yakozwe na Pacifique na Rugambarara, uba wihenze. Organisation abagiye badukize no mu myaka yindi yaheze, abwa mbere bwo abakiri bato nguma ndaba mu biganiro muzokuva ko ndabigaruka ko kenshi, burya bafise uruhara rukomeye cyane. Ama revolution yose yabaye, abakijije ibihugu ahantu hose, niga kuzosanga ivyo biriko birasabwa vyagiye gukorwa n'abantu b'imyaka 60, ni hakuzosanga vyakozwe n'abantu b'imyaka 70, ni hakusanga niyo bageze muri 50 baba batanguye kuja kure. Uzosanga ugwaruka rwafashe umwanya rukiga ibindi ko ndavuga education politique, ariko runyarutsa kwitunganya, rimwe na rimwe rukaca runakwega bamwe bo hejuru bakabona ko babasize nabo nyene bakacaja ku murongo. Ni benshi turiko turavuga, baravuga nk'igihugu, tufate nk'igihugu kiri ruhande yacu cy'u Rwanda, aho nabo babaye mu ngorane zidasanzwe mu myaka yahera. Muze murabe imyaka ya mbere hari abanyapolitike bari bafise bagihunga, abanyapolitike bakoze igikorwa cyo kujyana gusa, vyananira kumvikana nk'aba biwacu. Muce muraba bagiye gukiza igihugu mu nyuma mu za 87 bashinga FPR, bakavamwo abatwara igihugu, bakavamwo president bafise ubu n'abandi. Igihe bahunga bari bafise imyaka 3, yari ari generation ikurikira. Rero je ngo mashimika mwagwaruka nimusamare ngo mbega ngo nibanaka bateza guhura, muri batanu kamufise icyumviro icare, ico cyumviro mugikorereko mwubaka ikintu, namwe mubaye 10 mubikore. Hanyuma ico cyumviro gihambaye n'icyamara gushika, utwo tugwi duto duto tuzo twaragiye turabaho, tuzoza guhuriza muri cya kintu gihambaye kizotinda gikiza igihugu. Twebwe tugishinga Fokode, twara abanyeshuri muri kaminuza, nta numwe yaje kubitubwira ngo nimukore Fokode. Woje kuraba Rugambarara rukamuhaza igihe yabihereye ivyo akora, uza gusanga yarafise iyo myaka yanyu mwe mukiri bato. Ntimutu uwo mwanya kujya Rugambarara atamubwiye, kujya jewe atawambwiye, n'ubundi atamubwiye. Ntimusamare ngo mbega bariya bo hejuru bazofatana ryari. Mwebwe ni namwe mufashe umurongo, n'abandi bose bazokurikira. Nukuri tureke kwama duta umwanya munini twita ko mwikomo dutukana tugira gute, tube gusa mbega jewe ahondi nshoboye iki, jewe nanaka dushoboye iki, tugikore. Hanyuma ico kinini kize bisanga twitunganije, muzobaraba ko atari yo nzira idushikanaho igihugu gikira. Ego, ngira Alphonse Rugambarara, nimba mwanditse utubazo ngira mwoheza mukishura namwe kutubazo mwabajijwe na Muteramyi. Ego, murakoze cyane. Yabajije ikibazo kijanye n'ibya bijya by'amaproportion n'ibindi. Ico no mbwira nuko nari nagerageje kubivuga kare, hari intumbero y'abarundi kuva Uburundi bwikuki byagiye muri idéologie d'exclusion, uko yatanguriye kuri exclusion, kandi iyo exclusion yatanguriye mu mugambwe watsinze ukwikukira ariwo iprona, kandi utsinda mu ntumbero y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abandi bamufasha yo kuvuga ati Uburundi ntibuzoba nko mu Rwanda muri 59, ariko ntibyabujije yuko kubera cyane ibibanza byo muri politiki, ingwano yari hagati y'inama nshingamateka na leta, kandi bari bamwe b'umugambi umwe, niho hatanguye ibyo gukumirana. Ibyo gukumirana biraduga, bizana amakudeta na 65 na 66, bizana n'ubwicanyi buhagaze kuri ico kibazo nyene cyo gukumira, bifatiye ku ntumbero y'ubwoko ubwa mbere. Mwibuke yuko uko imyaka yagenda ariko no gukumira kongerekana. Mwarumvise ibijanye n'intara, nazo nyene zaragiye mu bibazo, abafunzwe baranacibwa urubanza rwo gupfa barahari.
ibyo byose bijanye na ideoloji abo ba politike bo hambere bari bafise yo gukumira. Utanguye gukumira nta nkeka utegerezwa gushika no kuhonya bwoko. Ivyo niko bimeze muri histoire de l'humanité, niko tubibona. Uko abize ikibazo ca genocide barashinze neza intambwe ico kibazo gikurikira kugira ngo gishikweko. Ubwa mbere na mbere ni ugukumira. Gukumira mu vyiyumviro, ugakumira no mu mibano, muri ekonomi, muri politike vyose. Rero aho twashika aho yarusha, ibintu vyari vyararenze inkombe kuko ubwicanyi bwari bwarabaye bwinshi, tuvuga 72, 69, 88, 91, aho hose n'ubwicanyi gusa bufatiye kuri ivyo. Rero ntibibatangaze yuko ico kibazo cyo gukumira cyaje mu biganiro vyarusha. Byari bisanzwe kuko nizo ngorane abarundi bagiye. Iyo rero na kare nabivuze gukumira mu gisoza n'ibindi, yo nk'aba FDD bavuga ati armée monoethnique tutsi, niyo novuga cheval de bataille yabo yari ihari. Ugiye mu vya administration n'ibindi naco kimwe barabivuga kuko tutabishanye ubu exclusion yari ihari, ifatiye ku bwoko, ifatiye ku ntara, ifatiye no ku miryango. Ivyo vyarahabaye n'ibintu tuzi cyane byabonetse kuko ama plainte y'abarundi yari ahagaze hanini kuri ivyo mu vya politike. Ya ideoloji ya mbere yo gushira hamwe abarundi ya Rwagasore yaribagiwe kuva kera. Nico gituma rero uko twagerageje kubitumbereza neza, twavuga tuti none ni gute twobivamwo gute iki kibazo c'ubwoko kikahera kikagenda. Ajya makota nta handi byari bifise intumbero, kandi iyo kota novuga ko byatanguriye, intumbero yatanguriye kuri President Ndadaye. Kuko President Ndadaye leta yiwe ya mbere yagize 60-40, yavyanditse nk'uko twavyanditse Arusha, ariko ugiye kubiraba vyaruko. Na President Buyoya yari yagize gouvernement d'unité nationale 50-50. Ni ukuvuga ko babonye ko hariho ikibazo cyo gukumira, botegerezwa gutorera inyishu de façon progressive. Ariko iyo evolution ntiyashobotse kuko haciye haza intambara kuva muri 1993 gushika muri 2003. Ico kibazo kica kirakomera noneho kurusha, kuko ubwicanyi bwarabaye bwinshi, ubwicanyi bisi honyabwoko n'ibindi. Rero kugira ngo dushobore kubivamwo, twavuze tuti tugire programme ya mbere nuko muri administration, muri politique abantu bosubira gukorana, ntihabe imigambo yitirirwa ubwoko, ntihabe igisoda cyitirirwa ubwoko cyangwa intara. Tugerageze ko mu ntango abantu babona ko basubiye kuja hamwe, ariko vyategezwa gukurikiranwa na education à la réconciliation. Ico rero nico hanini cyabuze kugira ngo koko biherekeze uko abantu babona inzego ko zari ziri. Ama revendication ya monoethnisme n'ibindi akaba yahavuye, ariko ntivyashobotse. Kubera iki? Kubera bari bafise iyantumbero twame tuvuga ideologique yo gukomeza bakumira, yarabandanije ingwano yayo. Biragoye rero ko ushaka gutorera inyishu nyayo
tuva muri izo arithmetique twagize twibaza yuko hazoba inyunganiro yo kwigisha ivyiyumviro bishasha yuko turi abarundi tutegerezwa kuguma dukorera hamwe. Twari twatanze n'imyaka 10 yo kugira ngo tugire evaluation yo kuraba koko ico kibazo ca towe inyishu, ariko ntivyabaye kuko nababwiye ingwano yarakomeje. Ubu rero ibisigaye gukora ni kubera iki tutosubira ku ntango y'iyo ntumbero ya programme, iyo ntumbero ya programme tugashyiramo rero no kwigisha gusubiza hamwe muri programme murovije na bijya bya severe tukavuga na kahise ku Burundi tutavuga kumwe n'ibindi byinshi byari bihari. Ibyo byose bikagaruka koko abarundi bagasubira kuyaga bayaga igihugu cabo ingene bobana mu mahoro. Nkuko nama ndabivuga nta murundi abumwansi wanje oya, kuko bitebuke dutegerezwa kubana kuko nta kindi gihugu umuntu aba afise, ntayo mavukiro wagize utegerezwa kuba ngaho. Abo rero bari muri izo nzira zo gukumira gushika naho haba ihonyabwoko oya, baba bakwiye gutahura yuko bitebuke tuzotegerezwa kubana. Rero ngaruke ku kibazo uyu Joshua yari yabajije kandi Pacifique ndamushimiye yavyishuye neza. Nta yindi nzira ihari atari uko dufata intumbero ya politique, une ligne idéologique irwanya ligne idéologique yo gukumira, ligne idéologique yo guhonya. Nta yindi ntumbero. Nayiyo rero Rwagasore yari yayitumbereje neza. Abamuhemukiye ni benshi, nibaza ko twese turimo mu Barundi, kuko biratangaje ko uno munsi muvuga exclusion mutogaruka ku ntwaro z'igisoda zari zihari nazo nyene zakoze exclusion ngo mpejeje kubivuga ku ntumbero zose. Ushaka gukiza Burundi gira critique ku ntwaro zose zameze hano, usanga ahanini ari cyo kimwe. Naho bamwe bavuga ati turavye nk'ivya corruption cyangwa turavye nko kwica, intwaro za mbere zakoresha ikiyiko, abandi bakoresha igipawa cyangwa gaterpillar numbaza. Ni itandukaniro rya degré d'exclusion, ariko l'idéologie d'exclusion irahari. Pour quelques raisons que mwibaza yuko ababigira no kugira bihora abandi canke ababigira hari izindi siguro ziriho muravye mufatiye kuri ako kahise mwadondaguye uno munsi abo babigira byakozwe n'intwaro mwagiye muradondagura n'abandi barabibandanije ku bwanyu umuzi w'ikibazo uri hehe? Umuzi w'ikibazo ni ikiganiro uza kugira tout à l'heure, ariko ntushobora gutanga intangamarara ngaha. Umuzi w'ikibazo aho idéologie d'exclusion et de génocide yatanguriye, igitabo ca Nicolas Mayugi carabisiguye neza. Hari ibindi bitabo twifashishije kugira ngo dutahure na twebwe iyo nzira uko yaje, kuko ntushobora gukiza indwara utayirabiye mu mizi yatanguriye. Kuko utanguriye kuvuga ubwicanyi gusa ntuza gutora inyishu nyayo. Genda mu mizi yawe, la pensée yatanguriye. Iyo pensée rero yatanguriye muri colonisation, la politique ya divide et impera. Abakoloni bashaka kuguma ku butegetsi, naho ntushobora kuguma ku butegetsi utagabuyemo babiri, gushika naho uvuga ati byaranditswe neza ati abo bantu nibaze bigere biyumvira kuja hamwe kugira ngo batwirukane. Tugira rero amacakubiri. Naha rero abanyepolitike bacu baciye bakomeza iyo nzira. Naho Joshua yavuze ngo ni inzira ya monarchie oya,
ntabwo ari inzira ya monarchie, ari inzira ya 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 colonisation. Aba bakora ibyo colonisation yakoze, gukumira, gutuma abantu badasubira kumva yuko ari abarundi ariko ari imigwi yashyizweho, batangura no mu butegetsi kubikora. Ibyo byatumye abaje ku butegetsi mu nyuma batatahuye neza la ligne idéologique ya Rwagasore, baca baja mu byo bize mu masegonderi, mu maseminari cyangwa ya sida atandukanya abarundi, no mu Rwanda niko byabaye. Ibyo rero nibyo dutegerezwa gutahura kugira ngo dushobore kubaka gushasha imitwe y'abarundi, education politique yabivuze Pacifique, no gutahura neza uko inzego zitegerezwa gutunganywa. Murakoze namwe. Emmanuel Ndereyimana, ngira sinzi ko akabazo mwakumvise, niba mutakumvise two kabibutsa, mwabajijwe n'umunywanyi ari ku murongo, sinzi ko mwamwumvise. Ikibazo na kimwe nigeze numva, hari ahubwo ndamaze umwanya biri stable nambaza. Ego, ikibazo babajije ntari nacanditse kuko nabona mutari ku murongo. Hari umunywanyi yabajije ikibazo kijanye n'ibwirizwa shingiro, arababwira ati yibaza yuko ibibazo vyose vyugariye mu ibwirizwa shingiro rishasha, ati ntimubona yuko ahubwo intambara abanyepolitike mu Rwanda yari yukubanza guhindura ibwirizwa shingiro, guhindura itegeko rihari. Sinzi ko mu nyumva turabumva turabumva neza. Ibwirizwa shingiro yavuze ati abanyepolitike mubanze murihindure, sinzi abanyepolitike abavuze abaribo. Murabona ko mu Burundi ibwirizwa shingiro ni CNDD-FDD itegura, donc ibwirizwa shingiro ritaye ku byo bifuza, ribumvye, rikoze uko bifuza, nta n'akadirisha na gato basigira abandi. Iryo ni ryo bwirizwa shingiro ryabo. Kuvuga urisomye usanga ibintu byose bashizemwo bibaha uburenganzira bwo gukora ivyo tubona ko ari amafuti. Wowe gaca uvuga uti mu bwirizwa shingiro biranditse. Wibuke ko na Nkurunziza yikiringo ca gatatu yabanje guhindura ibwirizwa shingiro kugira ribimwemerere. Umva rero muri ico gihe ibwirizwa shingiro ntumurite ku banyepolitike, raba abaritegura ni bande, ibishasha baba bagiye kuzanamwo bigamije iki. Nuko mu nyuma duca dusanga ivyo bakoze vyose barabiteguriye ingene CNDD-FDD izotsimbatara ku butegetsi. Ico rero ni bakimenyere. Namaze umwanya numviriza Pacifique yasiguye ibintu byinshi cyane by'inkoramutima abarundi bakwiye kugenderako, co kimwe na Dr Rugambarara. Abarundi ahubwo nibige kwiha iyo ndero ya politike, bareke kwigira ngo hari abigira ngo sindabibazwa, ngo ntibindabe ibyo ni vya politike, ariko ukibagira yuko igitoro kibuze ni impamvu za politike, kandi nawe ucuja ku maguru. Ibiharage biraduga ibeyi, ucutangura gukanura amaso uko bikora kuri wa mufuko wawe ku mpamvu za politike. Education politique rero irakwiye kuba novuga ngo iki, umugenzo mu Barundi bakabimenyera, bakabisubira. Usubiye gato hariya ahantu nigeze kumva baca mu ma pourcentage bice vya 40 kuri 60 kuri 40. Bijya bintu Dedirazi gituma yafashe ibwirizwa shingiro iraryubika. Iryubika kubera iki? Kuko 60 kuri 40 kuri bo baguma bumva umengo ni bike, 60 babahaye ni bike. Nico gituma narigeze kuba akarorero k'amatrisheri yo ariko barinjiza inzego bashasha mu nzego z'umutekano. Hari wibajije ngo none babaha ikaranga muntu ivuga ko naka ari umuhutu canke ari umututsi. Oya, barakwigisha ega nakaranga mutima. Uri umuhutu bakakwigisha bati we niwaja usaba kwinjira mu nzego uzovuge kuri umututsi. Kuri Burundi
nta nta kintu cyo guhinyuza umuntu akubwiye ati ubwoko bwanje n'ubu. Umuntu aragenda akinjira nk'umututsi, abatutsi basiga ubu pourcentage bungahe 7-10 bakinjira nk'abatutsi, 60 z'abahutu zinjiye, tugaca dushika rero aho dusanga inzego z'umutekano mu vy'ukuri dufise abahutu 87 hafi 90%, abatutsi kaba 10. Umva rero ryabwirizwa shingiro ingene baricurika ku ruyeri ku gwenge, aho niho hava ukutumvikana mu gihugu, kuko nuvuga ati turafise droit de minorité bayikwaka ukuri kwami. Iyo bariko baravuga bati mu kibanza c'umuntu yitwa icegera c'umukuru w'igihugu, urabona koko mu makoro d'Arusha yagihaye umututsi iyo hari umuhutu, ariko uzorabe neza abatutsi abahe bashiraho. Pardon, nababwiye ko mfite grippe, pardon. Muzorabe n'izindi nzego mwumva ngo bashizemwe abatutsi. Ayo ndiko ndavuga iki kintu mube mucumva neza nkama, kuko nibyo bizana injyane mu nyuma, kuko bo baje imbere hariya muri za ONU za Amerika bati raba inzego kujya twabipanze harimwo abatutsi n'abatutsi nyabaki, ni babandi binjizwa na mission. Ushaka kujya wewe injirayo nk'umututsi, ariko ukora ibyo tukubwiye, tu ne défends rien, ntihagire ikintu na kimwe wiyopoza ko, wewe uzojya utekane uhimbarwe. Ugaca usanga rero imburakimazi nk'izo zituma Uburundi buguma hahandi tudatera imbere na gato. Mu ncamake niko nobivuga. Murakoze. Ego murakoze cyane. Sinzi ko Alice muriko muranyumva, kumbure umwe mu batumire yatubwiye yuko hari ikiganiro afise inyuma, no kuvuga dusigaranye iminota 21. Ngira kurindira ko hari abandi banywanyi basaba ijambo. Reka akabazo ndakabaze bose. Pacifique Nahazwe cyo kimwe na Alphonse Rugambara na Ndereyimana, niziye nkurikizi mubona hanyuma kuri ibi bintu turiko turabona biba, bamwe bakagira icyo bayivuze ko mugabo bikaguma bibandanya vyisubiriza, hanyuma ni igiki mubona cyokorwa kigakogwa nande muhanura iki ko ariko barabikora, kuko Alphonse Rugambara yavuze yuko ari ibintu ivyikumira bimaze igihe biri muri kahise no muri politike y'u Burundi. Mugerageze mukoresha umwanya kugira ngo ntihagira abatubaza utubazo canke nimba hari utwo twaronse ku murongo natwe tuze kubaha mu twishure. Ego murakoze. Ikumira mu Burundi inkurikizi ryaje ryamari ryarindi ntibihinduka. Ico ikumira ryakweze muri kahise nico nyene ikumira rizokwega n'uyu munsi. Abagiye Arusha bariko baravuga ingorane z'u Burundi ngene bavuze aya matati y'u Burundi ngene bayasiguye definition du conflit, bahagaze kuri ico nyene cikumira. Bavuze ati na matati ya politique afise imizi ikomeye cyane yo mu bwoko, ariko byose bihagaze kuri uko gukumirana. Uwufise ubutegetsi yigiza y'abandi agakora ibishoboka byose ngo abugomane wenyene, hanyuma utabufise nawe akora ibishoboka byose kugira bwake wa wundi yabutundaraye ko wa wundi yabugize ubwiwe. Rero igihe cyose habaye ikumira, hariho ababoneka umenga bakomeye muri uwo mwanya, hari ababoneka bakomeye bashobora kwiha ibintu byose, bashobora kwica uwo bashatse, bagaha uwo bagomba, bakima uwo bagomba, n'abandi bahinduka. Hari ijambo Alphonse Rugambara yakoresheje ati abanyagihugu badakwiye umenga des citoyens de seconde zone, aho usanga hariho abandi umenga si abarundi nyene nyabarundi bakwiye. Abo mu mwanya wa mbere baboneka umenga ntaco bashoboye, mbere umwe yabikoza kumva yabanesheje yabishoboye, ariko mu nyuma bihereza hahandi abakumiriwe barivyukiranya, hanyuma bakaza nabo bakavuga bati waradukumiriye nawe ja hariya. Tutaronse rero bimwe navuze education politique ngo cyo turonka abantu babona kure, bakaca bagaruka nabo basubiramwe bimwe nyene bihavuye.
mwe bihavuye mwaradukumiriye natwe tuje kubakumira bikaca tukazokwama turi mu bintu bimeze gutyo. Hari abagira bati abashobora kwihenda, dufate nk'intwaro yari mu Rwanda mu myaka iheze, bagira bati twebwe turabahutu turi benshi turi 80%, turamutse tuja hamwe nta kizodushobora, uwo mututsi gushikana Yesu Kristo agarutse nta kibanza azopfa agize muri iki gihugu. Ubu bari bafise n'impari z'uko bavuga ko abari hanze, Perezida Habyarimana yavuga ngo ikirahuri ngo u Rwanda rumeze nk'ikirahuri cuzuye amazi, ngo abari hanze ntiboshobora kuronka aho baja, ngo ahubwo ibihugu bagiyemo nibibahe ubwene gihugu baze bahere muri ivyo. Yarumva ko bahejeje atakizoshoboka uwo mututsi bamuhejeje. Ivyakurikiye uko vyabaye nuko vyabaye, uko u Rwanda rwahindutse murayibona. I Burundi naho abari bafise ubutegetsi ico gihe babaye abatutsi, ari abatutsi urumva nabo ni minorite, bo basanzwe ari inkeho ari bake, baragira bati twebwe inzira zose zidukiza nizihe, no gukomeza igisirikare cacu, no kuraba inzira zose zituma umuntu ashobora gushikira ubutegetsi twe tukazifata zikaba izacu tuzigumye, hamwe atasaganirizo ubundi muntu azoronka, dukora igisirikare gikomeye atawe ushobora kugitera ngo agishobore. Kandi ndakunze kubivuga, igisirikare c'u Burundi mu karere nico cyonyene cyatewe birananirana ko bakinesha ibindi bisirikare byose mu karere, nka byose ketse Tanzania handi hose ibisirikare byari bihari bitwegereye byaraneshejwe biragenda. Rero umututsi yagira ati je mfite igisirikare gikomeye, natwe ntawe uzodushobora, nawe akumira abahutu akoresheje ivyo. Bose izo mpande zibiri, yaba abikoze mu Rwanda bikoze mu Burundi, umuzi twamaze kumva bavuye muri ya ntwaro ya kera y'abakoroni. Ariko uko vyabaye bagira bati twe tubikoze turi benshi mu Rwanda, n'abagize bati twikingiye kubera ko turi inkehwa mu Burundi, vyaheze kumwe. Izo ntwaro zose zaragiye. Bisigura ko n'abafata ubutegetsi uyu munsi mu Burundi bashobora kugira cya giharuro cyo ngo turi majorite, twihaye inguvu, tugize ibi n'ibi, nta kizopfa gishobotse. No kwihenda hose, yaba uri majoritaire yaba uri minoritaire, ugiye abantu kabahonyora, abahonyorwa uko bongana kose ejo bazivyukiranya, bazanane ishavu ryose wabateje, ibizokurikira bizoba bibi. Arusha wari umuti mwiza kuko wagira uti twicare tuvugane ku vyabaye ku mpande zose. Abatutsi barafise amabi bakorewe barayavuga, ubwoba bafise bw'ihonyabwoko, bati twige ingene ico kintu kitazosubira kubaho n'ingene turonka ubutegetsi turimo. Abahutu baravuga bati twebwe natwe muradukumira, turatsinda amatora ntidutware. Nabo bariga inzira zose z'ingene ivyo bidasubira, hanyuma bati twubake igihugu gifise ubutegetsi busangiwe, nico kizoduha amahoro. Unabiravye nyuma ya Korudarusha, imyaka gushika imbere ya 2015, nico kiringo kiboneka abarundi bari basa n'abatekanye, injyane z'amoko ziravamwo mu mvugo, mu ngendo, abantu wamenga banibagiye amoko yabo. Ari naho hamwe muri 2015 Nkurunziza atangara abonye abahutu n'abatutsi mwibarabara bamwiyamiriza co kimwe. Uwarazi vyabaye imbere mu myaka y'imbere ntiyari gupfa yibagije ko ikintu nka kijya coshoboka. Iyo yari inyungu twakuye muri ya masezerano n'ubutegetsi bwemera gusangirwa bukaba ubwa bose. Abariko rero bibaza ko ubu mu gusohoka iyo nzira ariho bariko barikiza canke barikingira canke ariho bakunze ubwoko bwabo, niko kwihenda nyamukuru. Ndibuka ikiganiro twigeze guhuriramwo mu Budagi carimwo abanyapolitike batandukanye, ndababwira nti ibi bintu abasendefd bagira bibaza ngo niko gukingira abahutu, nta hubwo niyo nzira yo kubaka ubutegetsi. Niko nababwiye ico gihe, ibi bintu bariko baragira bizovyara ikintu bazicuza gikomeye cyane. Hari uwavuze ngo bariko baraduga ahantu bizobagora kururuka, bizobavyarira ikintu bazicuza mu mwanya batibaza, nkuko kandi kizotuvyarira twese ikibi, kuko nivyavyara guca muri izo ntambara bigasubira kuza izindi ntambara, kizoba kibi kuri twese, kizotwicira twese. Intambara nta numwe itononera, ariko babandanije iyo nzira nta nkeka nimwe ko aho ivya mbere vyatujanye n'ivya kabiri bizotujana aho nyene, bizodusubira kuducisha ahantu habi. Rero inyungu ya twese
ni yuko twumvikana igihugu dusangira twese kitwubahiriza twese cubaha zina muntu cubaha agateka ka zina muntu kandi kigendera ku mategeko niyo nzira yonyine dufise twese dukiza uwukinyiza n'uwukinyizwa ivyo bidashobotse twese bizodukwegera hariho amarira bizozana ku mpande zose umunsi umwe akanyuma numva nokongera ko ubutegetsi buhari hari ibintu bwigisha bukigisha nk'abakiri bato bamwe nkumva bariko barajana n'ivyo babahenze kubabwira ubwa mbere ngo nta kuzana kumengo nta bahutu n'abatutsi bariho hanyuma handi bakabwira ko niyo unabivuze ari wewe uba uri umunyamacakubiri mu myaka iheze hari imyaka kuba umunyamacakubiri mu Burundi vyasigura ko umuntu ari umuhutu atanguye kuvuga ko abahutu bakinyijwe jewe nkiri umwana bavuze ngo umuntu ari umunyamacakubiri imisi yose bavuze umuhutu yubahuka kuvuga ko abahutu bakinyijwe yaciye yitwa umunyamacakubiri uyu munsi umututsi yubahuka kwerekana akarenganyo kakorewe abatutsi yitwa umugesera yitwa umwansi w'igihugu yitwa ko ari we mubi umugani wawe undi yatubaza ati mbega iyo bavuze abakunda igihugu bisigura iki abanki igihugu bisigura iki muri iyo ntwaro kuvuga ko hariho ubwoko burenganywa cyangwa umugwi wundi kanaka wa politiki urenganywa kubw'iyo ntwaro nico kibi bipfuza ko ibintu bigenda mu gahwekere abantu barenganywe batavuga ibintu mukabibona ko mwarenganijwe ariko munume ntimuvuge uwo si wo muti buriya kuvuga uti umugwi munaka warenganijwe sico cyaha kujya mu muryango w'abarundi iyo bagiye kugabura itongo bagira bati hariho abagaburira abahungu hariho abageze no ku rugero bagaburira abakobwa ariko dufate nko muri igice kinini bagaburira abahungu gushika mu Burundi bavuga bati abahungu bakomoka kuri naka ni bande abo kwa Nyandwi tubahaye iki gipande abo kwa Kabura bazotwara iki abo kwa Minani bazotwara iki kwa Minani hashobora kuba bameze nk'abaheze ugasanga asigaranye abahungu basigaye hakomotse abantu batatu gusa muvako ugasanga Kabura afise abantu 100 ntibihindura kugiye kubagaburira uvuga uti ngiki gipande cyabo kwa naka ngiki gipande cyabo kwa naka ngiki gipande cyabo kwa naka ntabwo kubivuga ukavuga uti twebwe turabo kwa Minani ubundi akavuga ati twebwe turabo kwa Nyandwi ubugize amacakubiri ni gihe umuntu akoresha ivyo kugira kumire ariko iyo uvuga ubutandukane bw'abantu mu ntumbero yo kubahuza ivyo ntivyitwa amacakubiri ndagisubiremwo amacakubiri no gukumira ntabwo amacakubiri ari uguhuza uvuga amoko yose ati yatunganirize co kimwe uwo ntabavuze amacakubiri mugabo uvuga ngo twe turi banaka twiga ingene bariya ku ruyeri ataco basubira kubona batazopfa bageza ayo niyo macakubiri rero abantu bareka kugwa mu mitego bene iyo ubutegetsi burahenda abantu ariko buriko bugendera mu macakubiri yandi mabi cyane ashobora ejo kudushikana kandi kwihonya bwoko ego ngira Alphonse namwe akabazo mwakumvise mugerageze gusongora kugira ngo abanywanyi babiri canke batatu banyuma tuze kubakira kuko na Nderimana arakishura ego urakoze cyane nta kinini nza kwishura kongera ku byo Pacifique ahejeje kuvuga ni intumbero nyayo cyane icyo no kongera ko ndafatiye no ku byo kare Joshua yavuze kandi ari ikibazo cyiza cyane yavuze ati pièce de rechange ni uvuga mu materme politique ni alternative crédible intambwe ya mbere yo kugira ngo wubake utangurira ku cyo bita mu gifaransa prise de conscience ni ukuvuga gutahura ikibazo koko icyo ari cyo uho wihenze ikibazo ni nk'umuganga agira diagnostic itariyo aguha imiti kumbura ikina kwica gutahura ikibazo icyo ari cyo ikibazo si icy'amoko ikibazo si icy'umuntu
ikibazo ni cy'intumbero ideology ubwa mbere. Iyo ideology yubatswe gute? Iyi ideology ituma tuguma mu njyane yubatswe gute? Ni gute iyo ideology twozana alternative yayo yubaka? Dufatiye kuri exclusion, le contraire de l'exclusion c'est l'inclusion. Nta kindi. Gufata prise de conscience yuko ikibazo nyamukuru ari ideology. Ubaka rero ivyiyumviro vyubaka, tari ivyiyumviro bitandukanya, bisambura, vyica. Ikindi ca kabiri, igihugu gutunganywa muri politike gitunganywa n'amategeko. Niho twama tuvuga, abantu bama bavuga muri politike état de droit, leta igendera ku mategeko, ayo mategeko nibwirizwa shingiro, ishingiro ry'amategeko. None turatahura koko uburemere bw'ibwirizwa shingiro. Ndababwire ko ikintu umuganwa Rudoviko Rwagasore yatanguriye kwandika afise imyaka 24 yari gusigura ko Uburundi bwari bufise ibwirizwa shingiro naho ritari ryanditswe. Mu gitabo ciwe ni igice ca igitabo article ya 3 asigura neza yuko aho hambere hariho ibwirizwa shingiro, kandi tugiyemo twarabonye yuko mu byo twize ko inzego zari zitandukanye. Ega akabazo nari nakabajije ku nkurikizi mubona nico muhanura abanyepolitike. Icyo mpanura abanyepolitike kuri jewe nico nyene, kuko abenshi ntibaramenya neza ikibazo koko icarico. Kuko yaba barakimenye bategezwa kuba barashoboye gushiraho neza inyishu yavyo, ideology yindi. Ariko benshi baca bagendera muri la même idéologie d'exclusion. Aho ntubuzanye inyishu Pacifique yabivuze. Ibwirizwa shingiro naryo nyene ni ikintu gikomeye cyane. Kuko tudashoboye kuronka ibwirizwa shingiro rikingira abarundi bose bizotugora. Hariho chapitre muri constitution ikomeye cyane yitwa les droits et libertés. Les droits et libertés du citoyen. Iyo rero ndiko ndavugira le citoyen, sindi mvugira nyabwinshi canke inkehwa haba namba. Abo bose imbere y'amategeko bategerezwa kungana. Ico nico nifuza ko abashaka kuja muri politike, abashaka kwiga politike botangurira kwiga. Idéologie, la pensée, koresha ivyiyumviro vyubaka. Icyakabiri jako kuri constitution nyayo. Constitution ya 2005 yari ihari kuko yaragerageje gutunganiriza ivyo twita la protection du citoyen, twoshobora kuyubakira ko igashobora kuzana Uburundi bushasha. Ikindi naco ntitwihende, kuko turavye histoire y'ibihugu byose byashoboye gutera imbere byaraciye muri ibi bintu turimo. Dufashe mu France niki naho habaye revolution française, haciye imyaka ingana ijana imbere yuko bashinga koko la troisième république après le passage à Napoléon, niyo yazanye koko amategeko atunganijwe neza bakabandanya. Ntitwibaze ko ari ibintu byoroshe, birafata igihe kugira ngo abantu batahure neza ivyo, bave mu bishobisho, bave mu kutamenya ubwenge, mu tubaka ivyiyumviro vyubaka, kuko baracari mu bishobisho. Birafata igihe, ariko umuntu ategerezwa kwamiza ko yigisha gutebaho koko tuzoronka abakiri bato nk'uko Pacifique nazo yabivuze, binjira muri politiki
bazi ico bagiye gukorera igihugu cabo. ego murakoze namwe. Emmanuel Nderimana, akabazo nari nabajije niza inkurikizi mubona muri Sefor Arusha, mbega mubona aho kogwa iki gigakorwa nandi aho bigeze muravye imyidogo iri kuri aba bandanya bagenwa mu mabanga n'ukuntu ubutegetsi bwigenza. Murakoze cyane kumusubiza ijambo. Hokogwa iki, hokogwa nande, ni ibintu byoroshe. Dr aravuze ati abantu bave mu bishobisho, abantu bave mu bishobisho, bave muri kabajende baje mu ma objectif aviza guhindura ibintu positivement mu gihugu, kuko sagaseseshwa rumuru no munsi dedi irashobora gutemba yitembagaje. Sinvuze ngo hariho umuntu ashobora kuyitembagaza, burya aho bageze mu kurendegera byatumye nabo havukamo amafaiblesse menshi. Burya niho kwama uri kuracinyiza abantu ngo Imana imwe igezagira nabona ejo bavuze cyose ngo Imana abona nyine nk'icabona irazi ibyo bari kwarakorera bibi abanyagihugu. Dede irashobora gutembagara, ahubwo hasigara ca kibazo wa mudamu yari kwarabaza ati mbega releve yofatwa nande. Ahubwo nohera kuri we nyene, fata ibyo vyiyumvira ufise ubishire hamwe n'abandi, kuko hari ukuntu abantu bamye bibaza bati intwaro hari abantu bagenewe kuzijamwo. Oya, umurundi wese ari majeur afise ubwenge neza mu mutwe wiwe, akunda igihugu, akunda ababanyi biwe, akunda abandi barundi bose, atarinze kubaha ama etiquette, uyo arakwija amategeko yuko yoja imbere y'abandi. Rero tuca tugira ikibazo abo bandi, kuko urabe icyo CNDD-FDD yakoze ubwa mbere, yabanje gufata abantu bashoboye, abizi neza ko bashoboye, ibigiza kure, abandi baricwa, barangazwa, barafungwa, ry'amaprizo aruzuye. Nuko abo rero, kuko bo bashize imbere ico bita la mediocrité. Iyo rero abantu badashoboye bari hamwe, kenshi ntibabona n'amakosa bariko barakora. Ayo makosa rero bariko barakora uno munsi, turabona yuko umwanya wari wo wose bishobora guhenga mu kuntu, kuko ni igiti gihagaze, imizi iriko irakiborana, nimba harabuze ugihuha ngo kigwe, kirashobora kwitembana. Kuko uravye ibintu bimwe bimwe biboneka, nk'ejo bundi aho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagarukiye aho gota izuba, ntiyaragwaye malaria canke ntiyagwaye grippe canke inyonko yindi. Hariyo abari bashatse kumwivugana yigigweyo. None mwibaza yuko iyo yicaye hari imbere ati ni mundabe ndameze neza, hajya agatima ariko ababimugize nawe araciga ingene azogahinyanyura nk'uko bakunze kubivuga. Ariko nitokwamana agasuka ko guhamba, kuko ingufu zose mu gihugu zirakenewe. Nabo bataye umurongo bakaronka umwanya wo kwigishwa ibyiza by'igihugu. Nkuko nababwiye yari ibiboneka, naho abantu tutabishiraho importance nini, tutabishimikiyeko cyane. Iyo ubonye batanguye gufata amafaranga y'igihugu bakayomora baja kubaka, ko investisa mu bindi bihugu bibanye, iyo wumvise ngo baguza amavila bazobamwo za Guinée Equatoriale n'ibindi, kuvuga ko indirectement ubwo butegetsi baburiko, ariko barabona ko bashobora kuba eject umwanya wari wo wose, barashobora kubuvako. Bamwe baratanguye gutagura iyo bazohungira, ibimenyetso byinshi byarabonetse. Abana b'abategetsi biga mu Burundi ni bake, abaguza amazu iyo biyumvira ko bazoja kuba, birinde kuzoja Mutabira, Imahama n'ahandi,
babaye barafata amafaranga y'imigambi ya leta ivyo bokoze ku iterambere ry'igihugu baba baragenda gutegura kazoza kabo donc bakoze camp de réfugiés moderne donc kuja kubaka amavila canke kugura amavila umva bariko baravyitegurira ku mutima ahubwo igikomeye ubu abarundi biyumvira ejo nejo bundi habaye hinduka cambu cura ati muteganye umwe babiri canke gushika 10 ahubwo naje imbere akwega inyuma yiwe abo yumva bavyumva nkuko avyumva abanyepolitike bavyumva bangajwe barahari societe civile irahari presse n'abandi gusa abarundi mwame mwagavye kuja gukorera mu ngata abariko baragitobanga mu ncamake n'ivyo novuga murakoze cyane Alice sinzi ko munyumva umwanya uri kura tujana ariko reka twakire abanywanyi mbona basavye ijambo ego babiri ku murongo turafise abanywanyi babiri basavye ijambo kuva kera Sonia Kabwa nimwamutwumva mwobaza ikibazo canyu Dignité acayikazanura Mwiriwe mwese murakoze kumpa ijambo murakoze no mu kiganiro mwiriwe nari mfise ikibazo kifatiye kuri ivyo mwariko muravuga ba Pacifique na Dr Rugambarara vyo gukumira mukandi mubwira abarundi sidukanure umwe wese ico ashoboye arashobora kugira ico akoze hakazoza impinduka mu myaka je nagira ndababaze mu bisanzwe révolution canke evolution ya peuple ni ibintu sumuvuduko bitangurwa n'agacanwa gato gato bikaduga ama mouvement civique n'abiga civisme bakayimenya gushika naho bashika kuri révolution vyama biva mu banyagihugu kenshi hama mwege mumaze imyaka muri société civile no muri politique est-ce que murabona yuko iyo mubabarire ngira nkoresha igifaransa izo effet complémentaire zihari kuko turi buri vyo kuva kera kuva kuri Rwagasore iprona yica mutugwi gushika n'ubu abahutuzi baratwara biranka abahutu baratwara biranka bose barakumirana canke bagakumirana ku ntare ivyo vyose mwavuze mugabo urumva hama haza impinduka nuko bidahera none murabona yuko hariho effet complémentaire murabona mu banyagihugu ko hari ico biriko birahindura ako gacanwa keko karaduga hari prise de conscience nimwe ihari mwe muvugisha abanyagihugu benshi canke tugenda dusubira inyuma mu mitwe no muri volonté yo kugira révolution murakoze cyane Sonia no kubahiriza umwanya twizere ko na Dignité namwe muza kubahiriza umwanya Dignité ijambo ni gwanyu Dignité sinzi ko ariko aranyumva sinzi ko munyumva muranyumva yego turabumva mwiriwe mwiriwe cyane ndabaramukije mwese ndabaramukije n'abatumire ariko ikintu nashaka mvuge cyane nshaka kuvuga kuri sije ubwa mbere jewe nomination y'abahari abo banoma mu kino gihe genda bifata mu ma etape afatiye kuri politique kubera iki nimba nuko kenshi abarundi bitugora kenshi biribagira kenshi yuko dusubira inyuma ngo tuje kuraba abarundi benshi ndiko ndavuga abarundi benshi kuko ndiko ndavuga jeje nyene ariko uravye etape bagezeko nta yindi shwa bari bafise yari iyo etape nyene kubera iki nimwibuke umugambwe kuva muri 2005 iyo kenshi umunyapolitike adafise ihame canke politique agirako canke ico no kwita projet de société agirako aja gufata ingingo zijanye n'ibihe abayemwo canke ingorana ahuye nazo nukuvuga iki nukuvuga ko muri 2005 baraje hageba ikibazo carajabu yo bace bavuga bati okay abako tubirukanye ubu umushinga amateka azotogora azova mu mugambwe azoca yirukanwa hanyuma ko ari nk'ugukingira ubutegetsi ivyo barabifata vyari bijanye n'ico gihe mu nyuma haje ibindi baravuga bati ubu rero katurongere ubu kugira itegeko ryemegwe bivaye kuri inde kubera bari babuze ukuntu bahindura constitution ti ubu 50 avec inota rimwe inudijwi rimwe rirenze ko itegeko rizoba ryemewe no kuvuga iki bari bahejeje gutora ikibazo
ico bibaza bo kari kibazo cico gihe uno munsi gituma babinoma gutyo ni kubera iki d'après amakuru umuntu wese yaronse nuko bagize des sondages biro turuva basanga ko n'abasended iyo Gwasa kitoza bari gutora Gwasa baravuga bati uyu muntu akaza bizodutera ikibazo bafata ingingo yo kumwaka umugambwe hakiri kare ni naco gituma no mu matora bafashe ingingo ko n'umuntu bizeye wese bamuherekeza mu mayirine kugira barabe yuko reyerema abatora kandi bazi neza ko ari uwabo uno munsi rero nibaza ko cane nk'ukwibaza ngo bakingira ubutegetsi ariko ni n'ukwihenda naco gituma nibaza ko ariyo niyo ngwano ya nyuma nibaza ko boba bagezeko mu vyibuke n'igihe bavuga yuko hagize ukugerageza vya kudeta prime yaraje ubwo butegetsi buragaruka mugabo mwibuke baramuhinduriye ikintu mugabo abantu benshi peut-être ntavyo bamenye canke iki mugabo baramuhinduriye izina yitwa fonction yari afise barayihinduye ariko abantu batabizi bibaza ngo vyari bisanzwe ngo bahinduye no gusa mugabo naco arisho vyahinduye gikomeye arisho vyahinduye gikomeye kubera iki à l'époque le ministre de la défense yari afise imbaraga zikomeye kuri chef d'état-major mu nyuma bamaze gutora iryo tegeko uno musi ministre wa défense nta droit nimwe nta kintu na kimwe afise yotegeka chef d'état-major c'est lui le chef ni watanga itegeko ni wagirana mugabo abantu benshi navyo babonye peut-être ngira ni kubera abarundi kenshi dukunda kuraba yashusha mugabo ivyo barabikoze nico gituma nibaza ivyo bariko barakora ni nko guhura n'intambara ariko barahura iyo ubutegetsi re kenshi buriko buragenda nuko bwama bumeze urafata ingingo ya mbere ya kabiri ya gatatu wibaza ngo uri kuragwana n'ivyuririzi muga ntiwo buseruvera koze ikibazo rero barimwo bariko bagwana n'inkurikizi ariko ntiyo bariko baramenya la cause canke bari iyo bagiza petese ko bayizi ni naho nibaza ko ikarata basigaranye iyo niyo ya nyuma nshaka ari naco nagomba gusozerera ko kindi ari ikintu bavuze ati ikibazo mfise gikomeye najewe nono musi nibaza ntabwo bamfise ko sendede nibishobora kurihishije abantu benshi ariko kuvaho koko izovaho kandi sinibaza ko ari kero uravye ikarata isigaranye no musi nibaza ko iyo ntambara ya nyuma irikiragwana muga ikibazo mfita nuko dushobora kwiroturuva tugarutse inyuma tukagaruka muri vya bindi nyene ugiye kwitegereza ko abarundi benshi margere ko bakozwe ko na politike benshi uri kurababaza no ngaho uri kurabira bugize analyse biroroshe ni murabe ama space kesha ari abasaba ijambo bakarivura mugabo no musi ashaka kurindira ukabura umuntu aza kuvuga ivya politike kuko sije barimwo bumve menga ntibayumva kubera iki nabantu badashaka gukurikirana njabo ivyo bintu birashisha vya politike biraje urayanka mugabo iragukurikirana kandi irakubwira kingaruka nshaka icya gatatu nashaka guhereza ko nica docteur yavuze ikintu ca constitution ngo constitution ngo tukumva ko yubaka jewe sinemera kuri ico aho ntituja kuhemeranya cyane kubera iki ugiye kuraba amategeko yose abaho ugiye kuraba n'ama constitution yose abaho kenshi iri kurayarabwo numenga ni meza mugi ikibazo ninda yashira mu ngiro kuko ugiye kuraba no mu mategeko afunga abantu canke abafungura riba ryanditswe n'abantu ba constitutionnaliste mugabo tous les deux avocats canke tous les deux juristes bakazinterpreta d'une autre façon zitandukanye kandi bose bafise ubumenyi bumwe nukuvuga yuko washizeho amategeko arashobora ashatse adafise bonne foi arashobora kuronderamo ingingo imurengera canke ntimurengera naho remvuga yuko jewe ikibazo c'amategeko canke ikibazo ca constitution sindagifata ko ingingo cyane ahubwo ikindi agishinga ni ninde abikurikiza mbega ubikurikiza murakoze cyane Dinyeti umwanya murakoze cyane reka tugaruke ku batumire dusigaranye iminota mike cyane twamaze kurenza ko iminota 11 ku mwanya wahariwe kino kiganiro kandi hamwe mu batumire afise ikiganiro mu nyuma mu kanya reka duhere kuri Emmanuel Ndereyimana mwishure ku bibazo vya Sonia Kabwa n'uyu uye ahejeje kubaza nibaza yuko yitwa Dignité hanyuma murakurikira Alphonse Rugambarara hanyuma Pacifique namwe muze kurangiza uko muri batatu mufise iminota 3 tugerageze dukoreshe ino minota 9 dusigaranye kugira ngo tumire yatwihanganiye akaza muri kino kiganiro aze kugenda mu kindi adacerewe byari bimeze nk'ibicikagurika subiriramwe utwo tubazo byihutaga mu camake
ego ko vyariko biracikagurika. utubazo ngira Sonia urashobora kumusubiramwo akabazo kugira Sinda akabazo kutakabajije Sonia akabazo wabajije ni kamwe Abe breve. nariko mbaza nti mouvement de resistance kenshi zitangurira mu banyagihugu kandi dufatiye muri rusangi ibi ingorane z'i Burundi twazitanguye kuva